umviriza ndababwiye mu buhanuzi Imana yambwiye kandi nta gihe ndabumaranye. Imana yabwiye ngo ubwami abantu bari bizigiye, unyumvirize neza shengero ry'Imana, ubwami abantu bari bizigiye Imana yabwiye ngo igiye kuwusambura, zobugira ibice kandi n'ibishengero bizoshikayo, izobasambura n'abari bameze nk'abiyubatse, izobasambura kuko harimo abinyegeje muri bo, bari inkozi z'ikibi, harimo abagambiriye kwica, harimo abagambiriye kwiba, harimo abagambiriye gukora ibindi byaha by'ishano. Imana yabwiye ngo izobakuramwo kandi igiye kubasanzaza. Imana yabwiye ngo ntigiye kwihanganira abantu bariko barakorera ibyaha mu gihugu c'Imana. Imana yari yabasize mu gihugu mugabo bariko bagikoreramo ibyaha. Imana yabwiye ngo igiye gusanzaza. Reka kugumana n'ibyaha, ibyaha twarabivuze bihagije, reka kugumana navyo, igihe wabanye navyo kirahagije. Uko Umwami ahindura amateka hagira aza kwima ingoma yiwe. Shengero ry'Imana, uvyumva cyangwa utavyumva, igihe kirageze Umwami agira ahindura amateka kandi agira yima ingoma yiwe mu gihugu Imana izokwima. Ishireho ingoma yayo mu mashengero Imana yimike, ishireho abakozi b'Imana by'ukuri atari babandi bariko barakora ukamenga babikora nka business. Imana igiye kuza yimike ingoma yayo mu isi, yimike abantu batangare, abahora babikekeranya bazovyiboneshereza amaso kw'Imana ije kugira ngo yimike abantu bayo. Igihe cy'uko ba Dawidi baganza, abantu basutswe ko amavuta n'Imana, abantu basizwe ko amavuta nayo, nije ndabivuze, muzombera ibyabona nimwe muzoba ibyagwije. Bati yabivuze itariki 17 z'ukwezi k'umunani hari 2025, sinobiguhisha, harageze ko ba Dawidi baganza ingoma zabo. Yesu nashimwe. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. turamukanye gake neza shengero ry'Umwami. Mana nishimwe, mbega Imana ishimwe.
kandi ababwira akantu kamwe je mbona naho nari kubabwira ni muze kwa Yesu hanyuma tugaca duhaguruka tukitahira byakwiye ntabyo mwabonye none Imana ntiyavutse mwe nabyo mwumvise mwabyumvise muri ngaha mu birori biruka bose mugabo uhegwa baba bangahe ntarenga umwe n'uwabaye uwa mbere abasigaye bose baca bagenda mugabo bose bari bagize gute bari birutse mugabo hajya rero ikintu gitangaje kirimo muri aya majambo ku ishengero ry'Imana ni ingene uri kuritegura wewe wumva uriko witegura gute duhejeje kuririmba indirimbo ivuga ngo bari baje kugira gute nta ndobeke yari ngo none nta ndobeke yaje nta ndobeke yaje bigishwa ba Yesu bari bakoranye Yesu arababwira basha ndababwira murakeye ariko si mwese ahandi ntacyo babwira abahindukirira abera kuje mwamafu ati muri mwebwe harimo ugira gure kandi Yuda niho yaribaga kandi yarumva ziko amwe mvuga ngira Yuda n'umukunzi w'indabaga emwaye wewe twiko turajana turi kumwe nawe na mwari w'Isipiriyano na nuze yahanye turatereye ziko gacukuga ati uwo turi mukorere nimwe mu musarara niwagira nyice nimumfashe ari nkawe muri kumwe kandi ubizi kugira umugirira akantu wokoramo nimumfashe wokoramo mugabo udaricara n'uwari wapfuye kwicara cyasigaye n'uwirukobe turaziranye cyane n'abantu birukobe kandi reka subire ndababwire mwarakoze kunsengera Imana ibahezagire ko wese muri mwebwe harimo ababimenye mbuye n'ikibazo kanaka nyuma rero narabibonye ko mwasenze Imana kuko Imana ivuze hawusubira kubaza ngo ivyo ukoze n'ibiki ubundi mutama yakoze kutirimba agakorasi kamwe kavuga ngo iyo Imana ivuze ntindatovugisha cyangwa irambuye ukuboko hari utotabara iyo Mana ni nziza aho twasengeye kuwa Mungu heze n'abantu bamwe bikayero kuko ikayero sidahaheruka bamwe babimenye ko tuzi no ko ari habo twagiye turasezerana hamwe n'umuryango muhira baradutumye intasho muzakira kuko mushishikara kuduha kaze natwe tubabwira intasho bisigaye turiko turasezerana aha turahejeje tugira turirimbe nk'indirimbo 2 canke 3 abaririmbyi niho muri gomba mumfasha turirimbe mumfasha turirimbe mugorora agahogo neza turirimbe ikorasi duhera ku ikorasi duce turirimba n'indirimbo nimba muza gusanga ifise bitatu turirimba byose aha jewe natekeye nta kibazo naho ndakumva ngaha n'ikarubati ngaca nicara ku moto ngaca ndayicisha ngaho nta kibazo mugabo namwebwe bantu bo mu misasa ntimugire ubwoba nitubarira umwanya turawuzigama neza kandi namwebwe biruko ntimugire ikibazo uca mugenda muvuye ngaha yahaze urengana wamutumbariya none ko ngaha hazi rege imitundi mwe ndayizi narayikoreye ngo imyaka mikeya naho twakorera mu bitari byoroshe atawaranzi namwe se n'indabazi murabona kubwira abantu iyo ndigahira ukobe umuntu atuzi ni mwarimu Sipiriyano ko mwarimu Sipiriyano hari ahantu yigeze gusanga ahantu kanaka yepfo mu gihe yacu ku muswe
Namukuze shiyanzi zoramba uri watuzi mwari muzibiriyana kuvuga aka karere twaragaciyemo mu minsi itari myiza cyane ariko Yesu yari yabishimye kunyene ngo no munsi naho tuzohace turiko turamuvugira tuvuga Imana Yesu nashimye mbega Imana ishimye hari iz'Imana yabikiye abera aho rero zibiri turazihejeje turirimbe rero nimba abantu bategekanya Imana irabarusha imba abantu bategekanya Imana irabarusha urikona ikintu bimucisha mu bikomere bikore kumakumango amanyama kumakumango amanyari babwira rwose amarera akaja kugufi abantu bategekanya Imana irabarusha urikona ikintu bimucisha mu bikomere bikore kumakumango amanyama kumakumango amanyari babwira rwose amarera akaja kugufi iwabona cyamubirato nandakaziri kwagiriza ukajyana ikinyema igatera kugurisha uramenya kuri mu ruganda imagirwe yagucura kuko amara akomeye imbere igiye kuguteza iwabona cyamubirato nandakaziri kwagiriza ukajyana ikinyema igatera kugurisha uramenya kuri mu ruganda imagirwe yagucura kuko amara akomeye imbere igiye kuguteza Yosefu yategerezwa gukirizwa mu bikomere kugira yitegure gutwara igihugu cya Egiputa yatanga Kanani iruhande ya Yakobo yari kubaka igitsinda kigasaba umurinzi Yosefu yategerezwa gucishwa mu bikomere kugira yitegure gutwara igihugu cya Egiputa yatanga Kanani iruhande ya Yakobo yari kubaka igitsinda kigasaba umurinzi iwabo cyamubirato kanakabiribagiriza ukabyambikira Imana igatera kugurisha uramenya kuri mu ruganda Imana irikira gucura kuko amara akomeye imbere igiye kuguteza iwabo cyamubirato kanakabiribagiriza ukabyambikira Imana igatera kugurisha uramenya kuri mu ruganda Imana irikira gucura kuko amara akomeye imbere igiye kuguteza Isirayeli yari bikore kuyobora yasaba ko haboneka umuntu yigishirijwe guca bugufi bituma Mose bwami aja kurangirira sebukwe abo umukwe bakundaro kugira yige guca bugufi tubona ndetse n'abahezi tuzobana n'ibinyabugingo bizaba kugororoka ntitutiga guca bugufi twemera kubagahure tukirinde ikibi cyaha cyose kugira tuzora kw'ijuru dutoranije kuba abami ndetse n'abaherezi tuzobana n'ibinyabugingo ntibizaba kugororoka tutiga guca bugufi tukemera kubagahure tukirinde ikibi cyaha cyose kugira tuzora kw'ijuru
Yesu abahezagire. Ntabyo wumvise wowe? Jewe ngaha muri iyi ndirimbo mfisemo amajambo abiri twaririmbye menshi kandi yose ni meza, mugabo hari amajambo abiri ajanye n'iyi minsi yacu dufise. Ikintu dusabwa ni ikintu kimwe cya mbere, guca bugufi. Irigira kabiri kandi ari naryo riyapfunga yose, ugaca wirinda icyaha cyose kugira tuzoragwe iki? Ko dukoranize kuba abami. Urumva dukoranije kuba abami n'abaherezi. Icyo bica bidusaba kugororoka. Ukoranije ugomba kuba umwami. Muri iki gihugu turiko turavuga hari indirimbo twaririmbye umwene data kuririmba, yaririmbye ngo mbega tuzokoranira ku ruzi ruvugwa rwiza ruca mw'ijuru hagati imbere y'intebe y'iki. Aha naho rero ko dukoranije kuba abami n'abaki, tuzobana n'ibinyabugingo. Bica bidusaba kugira gute? Kugororoka. Kandi hari n'ikindi, twemera kubiki. Bakuvuze ukabiki, bakubesheye ukabiki, bagututse ukabiki, naho yo yagukubise ikofi. Era nababwire je ngaho kurwana n'amaboko nari ndabitse. Ubu ntabyo ko Yesu yabirwaye arabihanze. Ubundi nari ndabitse agenda afise sentire zitatu zikarata. Byumva ngo aha naho bari kuba nk'abagabo batandatu canke munani, nari kubatondesha ngaha mushatse mukazana inkoni wese mukamufise ibihingesi nta kibazo. Mugabo gitonde ngaho ufise igihiri n'ubundi afise igihiri, mukaba nk'abagabo munani, mugabo mwese nkabere mina. Ariko ivyo kwirata, ndirata ko namenye Kristo. Ukubise ikofe ukemera kubiki, kanabwira ibyambaye ikohewe kandi ibyo byose ndabifise. Nari ahantu kandi sinari bwaramugane nk'uko sinzofata vyibagira, sinari bwamugane nk'uko Imana yanditse yakamugana, sigaye mfise bwiraga kuguru kumbi ariko ja Yesu nisaba. Kandi Yesu yago mwahuye neza, naho waruga w'ingufu usigarura gasogo ugacuba muzehe, usigara umuntu w'umusokuru kandi warugifise ingufu. Hanyuma rero abantu baramenye ko ndumukizwa kandi ndumukristo w'ishengero, nuko mbere nza nabaye umukozi kuko nari umujenama. Mugabo harimo abandi twahoranye tuzinanye bazi ko umubisi ikofe utaci, kuko papa yari yaranamiye ibizina anyita Simba isha. Uko nje ku midogi wacu wamenya ko uzo waciye bugufi, apari zo kuza wigarangara, apari zo kuvuga ngo ntanyo yige kugira amajambo menshi akugira ni star chawnye. Wiye tukavuga ijambo rimwe cyangwa gukura mu rugo nkaguteba gucisha mu rugo hatana gutinyuma. None ko narabyize kandi abantu barabona ibintu ariko baragina by'amakati bagashaka ngo nimiki. Oya nta mitiriwe. Kandi si byinshi bakoresha amaji. Oya ubuhinga naho ufise ibiro 50, naho mbafise ibiro 50, naho ufise ibiro 105, ndagutegura nkakwikorera nakantu k'ubwenge nkakunuga gucishije ngahari ku buryo rukunuga
hakurenza ico gihome nka gutari kandi atangumanye muri gusa birafise ubuhinga ko twarabyize sinabizi urumva rero ubundi acarabimenya ko ivyo ndabishobora kwibarabara kw'isoko iwacu yarabizi nyamba yumviye ati jewe ngira ko ataja kumbwira ikofi araza arasunura neza naho umujenama arasunura neza aramwega neza ikupeni hasi abantu urapfuye cyangwa urapfuye warakwereka cyangwa ngo rindira cyangwa amasina vuze hari ibindi none cyangwa ubonye icyo vuze mugabo navuye hasi ndakubwira Yesu ni mwiza kandi agira neza urakoze kuko ntari hasi mugabo ndi mu Yesu cyanigiye bumva gute kandi nawe nari kumufata nari kumuyora nkaca ndamucisha mu hejuru ku mabati nkamutinyuma kabo Yesu ni sawa bidusaba guca bugufi tukiyereke jambo ry'Imana duhejeje kwiga mu birori turimo aha tumeze nk'abari mu mihiganwa siko none tumeze nk'abari mu mihiganwa reka ndababwira je n'umuntu nigishijwe kugenda kandi atari iby'ubumuga bwavuye ku ngabire za Kristo uko yabishimye aha ntubwire ngo hari umuntu muri mwebwe yorushije gutandukana amaguru nta none ko je nashobora guhera 12 ndiko ndagenda nkigize ziri 12 atabona hagaze ntere 12 zo ku mugoroba nkaca ndandarika nkazongera izindi 12 zo ku mugoroba atabona hagaze umva uwo bishobora nka ariko yasadete siko none turi mwihiganwa turahiganwa tugomba tuje mu ijuru wahagurukanye imirimo ivuga ngo bari baje kugira gute nta naweke yarimwo wewe yaranihoraza atumwe niki wewe yera yaje kandi yatumye wewe mugenzi wawe ati nimburi ndoreke muri hano ayo watabivuze nimurabino tugira tuweze najyaza kwigisha umwanya mutoya isi jambo rimwe ngo nasome muri Bibiliya ivuga ngo n'Imana ntikabyumve ko nobindoreke mu ijambo ry'Imana n'Imana ntikabyumve ko nobindoreke amongoro y'Imana isi jambo rimwe umuntu umwe yavuze yabwiye uwundi ngo n'Imana ntikabyumve ko nobindoreke nagomba nakwinginge ngo n'Imana ntikabyumve bwira uwo mwicaranye ati nimburi ndoreke wihane aya batabigize ashirande none ndababaza akantu kamwe bantu yuko biri mwanya rero umuntu dukukana se namubona ko maze kuza kenshi none reka ndababwira ikintu cyo nitora Imana yamembeye cyane Yesu ni sawa kwe yenda kunda Yesu arakunda n'abandi Yesu arakundana abo twari kumwe nijoro yabwiye ntiburya iyo umuntu arose mbere yera akavugishwa n'Imana asigara yibereye kurya kw'akayoya rero abakozi b'Imana nimuzobabone bariko baravugishwa ngo ucureka uzosanga utonde kwagiye kandi harya ntacaho kukuzi yekaye kandi ntubugiriye nabi yekaye nukuvuga abayimereye kurya kw'akayoya akayoya gasize ibere mu kanwa no kukwegagura gusa ntabindi siko none tuja twiberuka bane tuja twiberuka nyine kandi umuntu ari muri mwe muza akayibereye akayoya
haba hageze ko wowe usigaye utambebereye kuva mu mubiri abasigaye kumufasha mu kumugumya yariko aravuga ukamuhoza kibi kirimo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu ngoro y'Imana byose bikwiye kugira urutonde. Reka nababwire ikintu Imana yantembereye hajya rero nimba hari ibintu bigoye ni Bibiliya. Ba Petero ba Pawulo mu ntunge bariko baragenda hacaraza uwundi nawe nyene araza aje ashagenda aravuga ati aba n'abantu b'Imana mubwire gute mubumvire, aba n'abantu b'Imana mubwire gute mubumvire. Mugabo yaragwaye yarakomeye yaragwaye. Hanyuma rero ba Pawulo baca barahindukira buzuye mpemu bati wampemubiwe mupemu bakibivuze munaca yimuka goyigowe. Kandi nababwire n'umuntu ari mu mpemu yera ukoze kaca yimuka goyigowe kuko si wabariwe bari sawa n'ukuri mwarakoze gutegura igikora neza baherezagira munaca yimuka goyigowe kuko si wabariwe. Mugabo wa Pawulo bamubije bati oya wowe ntitugomba kushinga intaha. Rero nijoro natemberewe n'Imana kandi Imana ishimwe. Abo twazindukanye mu gatondo nazindutse ndababwira nti aha ni kw'irembo ry'ijuru nanjye sinari ndabizi cyane. Babwira ijambo riri ngaho muri Bibiliya ntibujya hari ikintu abantu baduhishije. Twari kumwe na mwarimu abanditse Bibiliya hari ikintu baduhishije koko. Yakobo yararyamye abona abamarayika baduga bongera bamanuka. Niwe yaciye avuga amajambo ati nukuri aha ni kw'irembo ry'ijuru nanjye sinari ndabizi. Mugabo rero uwanditse Bibiliya yaciye atuhisha ntibatubwiye amajambo abamarayika babwira Yakobo baciye binumira. Mugabo je sindaribahisha ndabibabwira. Reka ndababwira ikintu tugira dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenge. Umviriza neza, wowe wihanye ibyaha Imana iguhezagire. Mvugira amen. Amen. Wowe wihanye ibyaha Imana iguhezagire. Amen. Mugabo ngomba ngabisha umuntu wewe byananiye ko wihana, wewe byananiye ko wihana. Karabaye numvise ahandi abantu abarinzi bamwe bariko baririmba mu majambo avuga ngo we wabaye imperekeza ugira ushikirizwe Satani, kuri we wase guhinduka. Abakoze mukuri ko bagiye kuruhuka, abakoreye Yesu nabo bagira bahabwa ingero. We wabaye imperekeza ugira ushikirizwe Satani, je nakabonge kuri we wase guhinduka. Kumba ndakubwira ibanga, umviriza ndakubwira ibanga. Ntavyo narizi mugabo jewe ngomba mperekeza umugeni. Tebugijwe twese dukanura uja ugashobora aje ukafasha. Umugeni wa Yesu yeze guririmbe, umukwe yagukoya agiraze kukujana. Ibimenyetso ziwe byamaze gushika, mugeni tegure umukwe agira shike. Tuzona Yesu tubone inkovu ziwe, hamwe yacunikwa azibyaha. Tuzomwitegereza tuzure umunezero, tumwigine cyane umukwe yadukoye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Numva kwema ngoye basubire ndababwire umugeni wa Kristo agira tahe, umugeni wa Kristo agira tahe, umugeni wa Kristo agira tahe. Yawe umugeni wa Kristo kwihana warihanye, nagenda gutangariza inkuru
birashoboka. Amen. Yesu nashimwe. Birashoboka wakoze ibimana, birashoboka kuko wakiriza itajya kujyana ntawuzi. Ubundi nabo twaravuze ubutumwa ahantu, hanyuma tukaba twari dufise umuntu arwaye aho kuri urwo rusengero, abantu bose ngo bashe ngo nakaragiye kwera. Wewe baza ngo nuko nagwaye kandi je ntagenda. Reka ndababwira igituma mukwiye kwitegura abandi. Igituma mukwiye kwitegura nukuvuga uwagwaye araja gusigara agwaye, mugabo wewe wari ukomeye uragenda mu ijuru. Cyo umunsi umwe nariteguye nzi ko ngira nje mu ijuru, kandi nari nkomeye by'ukuri, nta n'agasonga numva, mugabo nkaguma numva ngoberwa kuja kurondera umukozi w'Imana. Dufise umudiyakoni tubana hafi, nagiye muhiriwe inshuro gatatu ndamubura, mugabo aje ntavyumbuko wumva noza kumurondera kugira ngo amfashe utuntu, hari utuntu twari twanciyemwo ndamubura inshuro gatatu. Ndara natunuye umutima uri mukuncamwo, umutima uri mukumeneka. Harya nimba ari ikintu giteye ubwoba n'icaha. Hanyuma rero buke mu gatondo 11 bugura ariko ndabavyuye, nashike muhiriwe ndadodora kuri portail ntiwanyumva. Dodora wapi? Aha ko hacugaye naco, reka mvubire ngaha. Candagenda ku muryango ndatuna ndahora 11 buraca. Aha buriko buraca zanumva umukozi aravyutse yagira aje kurondera ubwatsi, ntindatomboje yuguruye nanje nti banzo usubire muhiramuka, mumpamagaye uti ari umuntu akurondera. Hanyuma rero ntadagenda turavugana, acarazengera agiye kurusengera, ndiko ndababwira ntimwaza muja kuraba mutama ngo none kwego bashaje, aragera ko bashaje asigaje imyaka 15 cyangwa 20. Nimwaza muraba pastor none ko ari washaje, pastor twe turacanye. Yego aho uracagenda kuko igituma mvuga nuracagenda, mvise igituma kuko mu bari baherekeje umugeni wewe harimo. Hanyuma rero ndiko ndababwira ko umuntu ashobora kugenda uwaragwaye nawe agize gute kumva je numva ngoberwa, nkumva umenga jewe ngira ngende, nkumva ikintu kinsunika. Mugabo Imana yari igize ikintu igomba kunyigisha. Muri ako gatondo mvuye ko umukozi w'Imana ukumva nari narayihasinziriye, sinzira nabi n'umazangagurika, cyandagenda nsubira imuhira 12 cyanishikira mu gitanda nararyama kuko sinja kurima. Niyo njiyo barima ngenda guhagarara nkara izo ariko baragiye kuko amaboko sinduza mu Uwiteka minca nabo. Hanyuma rero ndahora ngiye mu gitanda ndaryama, njyamye Imana icibura ngo ninda kugiye ngo ryama, genda igitega ntitabare bajya abantu. Cyane babona abantu bagize akati rwano bariko barahana ukuntu, ndababona babandi bambara za bindi kwa kuvuga sanga nyene umugore n'umugabo bose batandukana. Ndabimenye reka ngende. Naciye mbyuka ndagenda kwibarabara n'agashakoshi karimo ibitabo, nta n'ikindi natwaye, n'ishakoshi irimo ibitabo. Mugabo numva umenga nokwitwaza agakoti, cafata ikoti ndayizinga, ipantaro ndayambara ntanamba jaketi, ikoti ndayizinga ndayishira mu gashakoshi, kora agashakoshi gatoya ndagenda. Nshitse kwibarabara numva umutima umwe ambaye ikoti, ndakurayo ya koti ndayambara, ndarenza ku jaketi. Ndahora nigumira kwibarabara kuko ntegereye ingene cy'Igitega kandi simbona ingene njaye. Nshitsa yaho cyambona imodoka y'igisirikare, ndayihagaritse sangirimo umutware w'igisoda, ndamubwira nije mu Igitega sinzi ko mu marebe uratomboje na twebwe tugiye.
aticara ati none hariya inyuma urahashobora ni nta ngorane arahashobora ntihari ibitebe ntanicaramo canicara bashoboranjana n'igitega kiti igitega nshikira abantu bari barahariye bagaharira ibyo kuzuka kwa Yesu ntiyigeze apfa nuko ntiyabambwe ibi Yesu si Imana Yesu n'umuntu n'intumwa nk'uko usanga baba barembeje abantu harimo n'abambaye ibihete kwa kundi nyene tubyumva nawe abatware nyene usanga baba barembeje babumukije ko Yesu atari Imana ariko ari intumwa banze bumvise gatoya wavuga uvuze wiki nuvuze gute Yesu si iki Yesu si Imana wowe nubonye aje mu muntu uca wibaza ngo Yesu si Imana dusome Bibiliya ngo Bibiliya ni umva ucuza niyo Korowani na wewe uwo munsi ndasoma icara ntacyo mugabo shaho uwo munsi naragisoma Yesu ni sawa hari igihe Yesu adodesha umuntu akawudodesha ugasanga cyangwa ifaransa wiga Yesu akagihindura ugasanga wavuga n'igishirwa kandi utigeze ujya mu gushinga hanyuma Yesu ni sawa taniyo Korowani mwana nsome wowe kubera iki ntangura kumwereka ikigabane cya 38 agace ka 12 kavuga ngo iki iyo ndasida habona n'abamwiki yasinzi yo baca uri yabivuze ninde arunama ngiwe wabivuze Mariya ngo ntusubire gukora ku ikaro ku Korowani yacu unawe ikafi ntusubire gukora kuri Bibiliya yewe uri umupagani turafatananye ntitwambikanye none ni umupagani ko ni kafi ntagorane mugabo mvise Bibiliya yera ntusubire gukorera kizi ubu rero nakwereka usoma nanjye ngiye nosoma dusomere uko cyangwa yihiriye umuntu kandi ni Kristo kandi yari Imana n'uyu ni nawe karavuga turabijamo bumvise batakironka ivyo bambwiye ngo rindira ngo we wize menshi ngo tuje kuzana bize menshi narabarindiriye narahebuye none munsi niba arabanzanira mugabo turiko turaja mu ijuru umviriza ndiko ndababwira ko umuntu ashobora kugenda uwo ari witeze kumenga niba byagende mugabo agasigara hama rero jewe ncandaza mugabo nza numva umutima umenga n'ikintu kiko kiransunika umenga n'ikintu kiko kiranyegereza Yesu ingene byagenze sinza kubibabwira ko ni inkuru ndende mugabo Imana yaka uburyo ndabyigitega ndiko ndaza mbuye igitega tugera ahantu rero niho twaciye tugongana n'imodoka baca batwurirako urubenya amahanga jenagenda urakoze Mana kwashitse mu ijuru amahoro urakoze Mana abandi nabo ngo Yesu dutabare sha icyo gihe utazi kwambaza Yesu ntitwari batatu ku moto n'utamuzi yaramwambaje Yesu ugandashira Imana ntitwapfuye mugabo urumva ko twahaca ipikipiki rega ntirasubira kubaho kopa yaciye iguruka kuko yaciye ihimbagurika bayurije nawe bayurije bo rwarubenye bavuga ngo dipine isubira kubaho ikibaho ikiyegeranya neza ugasanga byabaye kuri mugabo Yesu ni mwiza muciye mujana tugiye dereke tumugende mbega tuzakarane
mw'ijuru tuzohurirayo mugabo nkamenya ko narifashe. Umva niwiyeze ntuzi kwihana warihanye nibyo, kwihana warihanye ni vyiza mugabo harageze ko wezwa. Yesu aragaheza giko kasoma ijambo rimwe hariya muri Bibiliya turahejeje kwigisha reka some hariya muri Bibiliya mu gitabo c'Abami, igitabo c'Abami ba mbere, some ijambo ry'Imana Abami ba mbere igice ca 21. Nababwiye ko ndondera ijambo rimwe umuntu w'Imana yavuze, igitabo c'Abami ba mbere igice ca 21. Mugeni wa Yesu neze kuririmba umukabukoye agiraze kukujana wewe ushire hindahiro ngo nohoraho ntakavyumve kandi ukabirinya ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. 21 mwashitse dusome mw'izina rya Yesu duhere hajya kujya murongo wa 3 kugira ngo tuzigame umwanya. Mugabo urazoshaka usomere ku murongo wa mbere, reka naje nsome indanzi y'amajambo ivuga ngo izuru zabibugwana bose naboti yishura Ahabu ati nukuri ati nuhoraho ntakagiye gute ntakabyumve kono guha ishambu y'abasogokuruza. Yesu nashimye. Naboti yishura umwami ati nuhoraho ntakagiye gute. Iyi ni inkuru y'umuntu yitwa Naboti. Ico mukamera nka Naboti. Naboti yaze zoro zabibugwiwe nawe ubwiye yakuzera ingabire yawe. Urihangana mwene data zewemere gupfira ibanga. Naboti we Naboti yaze zoro zabibugwiwe nawe ubwiye yakuzera ingabire yawe. Urihangana kandi akaje kumubwira ngo arugure asanzwe abizi ko ari kizira kugurisha ishambu y'abasogokuru yari kamurondera kugwitwazo. Reka nabuno munsi barondera urwitwazo, abuno munsi barondera urwitwazo. Umuntu akarondera urwitwazo ku bakozi b'Imana, umuntu akarondera urwitwazo ku barinzi bimunaniye kwihangana ngo byose zosubira mu rusengero ngo ni kubera mwarimu yamwishije. Nimba mwarimu byarashitse akakubwira icyo atategerezwa kukubwira niki cyatumye utihangana, kandi Bibiliya ivuga ngo hari wihanganira imugerageza nihamara kuramaza uhabwa iki. None usubita inyuma n'iki ngo bande baravuga reka bakuvuge. None iyo batakuvuga we niyo bashaka bajya kukuvuga wace bavuga iki. Barambesheye bavuze ko ari umurozi, none rero kubwiye ibyo sizogaruka kushengera ntashaka kugenda. Bakubwiye ngo Imana izoshobora abantu. Barambesheye none rero mwarimu
kubashigikira reka bashigikira na mwarimu s'umuntu bakubwiye ngo mwarimu n'umumarayika aja ava mu ijuru mwarimu ntibamuhenda none ubundi ko ntimwirwa muraduhenda niba muraduhenda none kandi turi ngaha ntimuze araza akavukama Bibiliya yavuze wamusambanya uzoja mu mutima ngo gi abona abandi barahagurutsa agahaguruka ngo ashike ngaha Satani ati ntubivuge uzoba wambaye ibara kiyumvira bihera kabura mwari sengera ndagwaye none ntiyajya kumuhenda none umuhenze kubera iki barambesheye none rero sinzosubira no mu rusengero kubera mwarimu yace ahaca bashigikire none arabigirira kubaye cumvubira ngaho wihangana kuzi ko atari mugabo uzi ko ari byo nawe sohoka genda ega y'abandi barihimvye ariko numviriza mukura bavugisha bakomeye ngo haraguye ahera hasigaye gukwega hagutera inyuma hagukuye ahera wewe warude kugenda bikaba ntidosohoka ahantu yo gusigara umugani wa Kristo amen Yesu nashimwe n'abati yarabizi hari icyo yarakiriye umviriza ahabura aho yaragiye kumurondera kugwitwazo yababwira igituma arondera kugwitwazo yamubwiye ngo ndaguha urundi rutugu mu gishingo cyako kuko atarugumya ko wumva rwa rutugu kwa Naboti kuko atarugumya yamurondera kwiki Naboti yazezoro zabibu kwiwe ntawugiye kuzeregarire yawe urihangana mwene data zewemere kubibanga nawe ziwe Naboti yazezoro zabibu kwiwe ntawugiye kuzeregarire yawe urihangana Gwiro bicaranye ati nuhoraho ntakabyumve ko nuhemukira Imana twapemera tugapfa ariko nababwiye umviriza neza shengero ry'Imana buri muntu wese ari hano ukwiye kubigira indahiro kuko igihe kirageze ubutumwa tumuvuge byanka bikunda tuzovuga ibi biyaya by'ukumaza tuvuge hariya hejuru mu mitumba tuvuge kuko Imana yuguruye inzira nabonye Imana itembesha uruzi rukomeye kandi nawe ushobora kurugomera shokora ni kimwe wewe niwemerera Imana uvuge ngo nuhoraho ntakabyumve ko umenye Imana hari ibisigaye uhora hari ngaha kandi azokugirira neza niwitegure abasafire abagenda kwa Yesu bagende abaja mu ijuru abasigaye natwe tugende gukora
ugabica ukora ni kimwe, reka kuzana urwitwazo ngo bamwe baravuga nicyo gituma naheze Imana yihebe witaye nayo izoguta niba Imana izoguta reka nta rwitwazo na rumwe. Nabonye ahandi abarinzi bariko baravugishwa ngo bamwe bakwisigura ngo reka jene n'umupasitori, abandi bisigura ngo reka jene n'umuririmbyi, nawe azobabwira ngo simbazi kubiraho mwabakora iki, mwabakora ibizirano simbazi, nta barimo bakora ibizira. Mubwira ati nimba winjira indoke wihana. Aho rero tugeze ngaha amajwi acakeye, reka we ntabwo kuri mubari ashaka kumubwira inanagira henda abahuje hinduka imwe wese aramubicaye unamukebuze unamuke nahejeje kwigishyiramo turirimbe tunezerwe Yesu nashimwe. Umviriza wemera wote wemera ati n'ugupfa ndapfa cyangwa ubutumwa maze kw'imyaka myinshi abana batwari kumwe mwinga biheze namwe nababwira nti naho boza n'inkota bagashira imbere yanje batudahoze nakwica nomubwira nisafisha tu uhejeje jewe ja mw'ijuru nta ngorane mugabo ngende nkipfa ndiko ndapfa nkagenda ndahamya Yesu kumwe kwa Bartomayo yari yahumutse bamwagiza bati wewe uri mu ntumwa ati nego ndimwo bati bihewe bati wahumuye sinshobora kumuhemukira bati ntubihebwe bateka Bartomayo batinya arapfa ariko arahamya Yesu ariko aramwangira Yesu urushako barakurako bamwandikira ku gasozi mugabo Bartomayo arapfa avuga ati sinohemuka umuriro amumura amaso nani kumbi nkaba mbona nawe warugiye kwizera ugahamya Imana ukavuga ati naho nopfa abandi namwe ndababwira muri iyo minsi ibintu byaracanganye nandabwira abandi shengero rya Pentecote bwabaye ubwo bwa mbere numva imiburano kugeza aho iburanirwa mu banyamahanga. Ibi naho bapagaze imbere yabo no bibabwira kuko mvise intuntu kandi ibyo byazaniye amagorwa n'umubabaro byabaye ibya mbere ku ba Pentecote. Kuno munsi byaradutse no mw'ishengero ry'Imana kera umuntu agize icyapa no mugenzi we yatumbera mwarimu akamubwira ati byatugoye raba ingene wodutunganiriza mugabo uno munsi nuba bapfuye akarindi n'uwundi arabakirisi ubasa uza wumva ngo je nagiye mu bahuza baguhuza nande ko bandurira ibisigo kuguja kubesherayo tangura kumwagiriza ibinyoma naho ari uriko uramwiba uja kuvuga ngo ntakabe mwarimu ngurumva kuva n'abasogokuru zabacishanye wewe kuri basogokuru zabariho warabonye ko ariho haca basogokuru bawe boha batarenze nawe urebe ko bari
rero biragoye amucamo abasi mugabo nta kundi none ko mpeka gitanye nabigiye gutese mushatse mumunde canke mureke gacha ko bantu bibuni mukiyuka ari mukinyiruka n'abandi reka ndabibabwire gateko turakamwijura siko none nta n'imwe umukristo agize icapa na mugenzi we baje imbere y'abakozi b'Imana hanyuma abakozi b'Imana bagahanura kandi babaho wuzuye none ubyacanganye ubundi nawe acaza ngo Imana yavuze ngo iki sha Yesu nadutabara mugabo mfise ijambo rivuga ngo nuhoraho ntakavyumve ko nogurisha isambu y'abandi erega aha mutugiye kuyabitsa yaciye agenda Bibiliya itubwira ngo yaciye agenda araryama mugabo nabonye ingorane ahandi hano narakavuze baca bambwira bati sha yuka kuko umugore wawe yumva uyu munsi ntiwarya reka ndababwira akantu navuze bashigana abagabo bari baragize amaboko turara bubatse murakoze cyane burya si igihe cyose ari byiza ngo turahaguze umugore si igihe cyose ari byiza rega urashishikara usoma urabe umugore yaraje ati mwami wawe nireke tuntu udafunze hajya bavuga ngo ahabu yarigeze amenya ingene bishe nabone ahabu wowe yagiye atayumvise amubwira ati yabishikira uruzabi naboti yapfuye oki mugabe ibyanditswe byose byanditswe mu izina ryawe ahabu barandika barashyirako n'ibikomo ngo bigizwe n'umwami Ahabu uyu mugabo mumuzanye abagabo b'ibigoryi bangahe bamwabirize bati watutse Imana n'umwami hanyuma bamwice kuko yagiye kubwira umugore ga bagabo yo muri mbega Adamu isobanura wiki we maso ndiri Adamu isobanura wiki oya si Adamu isobanura umugabo mwaba Adamu isobanura ngo umuntu Eva nayo ndumvise urivuze yari mwari Eva isobanura ngo ufise ubugingo umuntu ni Adamu Eva ufise ubugingo tugirwa cyumva neza uyandi majambo hadi umugabo hadi somye basi twere mu butumwa bwanditswe na Matayo handitse ngurose umugore abarose ikintu arayimana yavuze ngo arose umuntu yavuze ikintu shacena abafasha ni bubatse kiriza bagakora sinaje kwigisha imibano bwabo umuntu umwe nagora aho warugiye kwishima ati je ikintu cyiza ukiyemera mbere ukumva uri capable gukintu wowe uri ikintu cyiza utagenda hajya kuhira ntiyari bwabo umuntu afise ubugingo ekaye yabaye ufise ubugingo bwagiye kumwuzuza akaba umuntu afise iki nicyo gituma baciye bamwita umugabo kare yari umuntu mugabo bahamagara ngo sore wega hungu sha mugabo no gusohamagara ngo mushinga nta amagiga mugabo turiko turahamagara ngaduhamagara ngo korali y'abagabo n'iziririmba canke korali y'abashinga nta kiri ijambo ry'abagabo ndarikunda sha muranyweza abantu iyo nibutse ko ndi umugabo cyane mushaza kumva kafana sigihe cyose ubiriza tugaruke abatwaye sigihe cyose ibintu byose uba turahanuza umugore kuko hajya muri Bibiliya abo twabonye bose basi benshi bagiye barahanuza abagore baca babigwamo ahabo yaciye ehenuze haciye haza umuvugishwa ati ko wishe uwo muntu w'Imana ahimbaza rigati amaraso ya Naboti niko nawe tuzogira gute sizoya rigatira ngo mbere zo fezetura
kuri wewe n'urubyaro izina muhungu kuri wewe. None abahungu bazize iki? Bazize umugore waha. Umuntu yitwa Edeni siwe yashinze none ngo nimwice kuva umiriza aho imba zari gatira amaraso yande niho nawe zizongera gute mbere zose tura Bibiliya yongo kuko umuntu acece tumwanda ku mbuga. None abo bana bazize iki? Irenda basubire turiko dusoma Bibiliya sinize kuja kuyazingurura kuko umwanya ntuhagarara. Baragiye mu byakozwe n'intumwa. Intumwa ziri ku kazi. Ba Petero bari ku kazi. Ariko hariya yaciyeko ngo nta muntu yakimbuka ikintu cyiwe. Mugabo haraje umugabo umwe yitwa Ananiya. Agiye imbere ya pasitori yitwa Petero. Batehe ibyo twagurishije ijambo ni ibi. Mugabo babaje kuca inama n'umugore bati twisiga nizisha. Mugabo Mwemu w'Imana araza mu mukozi w'Imana bati aha naho ashaje nahakuza impwemiriyo. Abandi nababwiye nti nimba hari abantu mpinya nimba hari abantu nubaha jewe nubaha umuntu yitwa mwarimu nubaha umuntu yitwa pastori. Ahantu ugiye ngo naho yoba yandenganije no gupfa kugenda ngo duseka uwundi muntu umwe ikanda babwira akantu kambayeko nari umujeye nama mu rusengero ga iwacu Kayero. Ibi naho bani Kayero nabivuga hanyuma rero barancira urubanza kandi nari nakoreye Imana byari bikorwa nakoze kandi ntibyari ibintu bikwiye kunyica mugabo barampagaritse amezi 8. Ndiruka ishengero ndarita ndiruka shaje pastor Fanuel ndamukunda. Ego asha biguma canke vyoroha ndamukunda pe kuko niwe yazanze muhira abandi bose bampevye ndigicibwa nta muntu ndigicibwa cisanga muhira temba ukaba warabikoze gumiyo ntuzugaruke mugabo ukabuziga ko atatu wakoze muruze abarahejeje nane yaregeje ga naciye ndamukwikira kiragenda no kurusenge kikanicara hariyo anicatsi baguhinga hanyuma rero waracaza ati umviriza neza ujya mugabo yakurenganije ujya mwarimu yarakurenganije twe turabizi nuko genda umubura kwa pastor nitaba ngo bahaga amasura zogufasha kubibura kuko izo turabizi wewe wojaye umuntu nazo n'igihe bamuzingiye abavuta njagenda ngurumva rero ngo mana mu ruhangi wawe ekashari era hajya muri Bibiliya abandi baragiye ngo duga usaka ubuhanga duga nawe ntibazi yasiyo amavuta ngo duga usaka ubuhanga duga nawe ati muvuze ngo iki amaduba ho nyene mfite mushaka mumwegera amaduba nje na Dawidi nawe nyene ariko amavuta yavuze ati sinokoze ukuboko kw'Imana yasize iki no haba Dawidi Imana niyo abona bikenewe izomwicira karuka handi twari agiye imbere y'umukozi w'Imana yitwa Petero bakahiza twagurishije ijambo nini kubera inama yagiwe n'umugore kandi na nyamugore habu yabigiramwo Petero ati nibiye natego nibi bati niki gitumye uhenda mpembe niki gitumye uhenda mpembe aho nyene aragiye umugore nawe acararenguka ntiyanabanza ngo yibaza ati basha mugabo ko namubona ari bati hewe idamagurishije ijambo n'ibiyene n'abamama barazi ko aryosha gose ego nisa nyene kirari ibindi gahemu oya nukuri ati mugabo iyumvire neza oya nukoze nisa nyene sawa batumviriza wewe yera hagihatsa aduga kaja hejuru umviriza ibiranga tumbuye guhambuza biragushikiriye nawe birakujana aho nyene ngo bwira nyere ubundi muntu yagiye inama umugore bikagenda neza umugabo bikagenda neza yeba ndaza umuntu umwe gusa muri Bibiliya garuke muri iri jambo ry'Imana
ngomba kukubwira niko ndabwiye abashinga naho burya ni byiza ko bahanuka mugabo sigiye cyose reka babwire abashinga hari naho mubwira batemu Bibiliya ivuga ngo umugabo no mutwe w'urugo siko none Bibiliya ivuga ngo umutwe w'umugore numva ko tugaruka muri kuri ryari igurose umugore warose ikintu gishobora kugufasha amen Yesu ni sawa yaratwujuje baga yaratwujuje neza aha sinari bwakira umuntu umugabo ntuze yashitse naciye nk'uyu muntu sawa hari baje cyenda kunda Bibiliya urakumva neza hari naho uzomubwira wewe ukaba wabibonye ati ngo ijyanka kandi wowe wayibonye hari naho uzasanga ziri mu rugo zose acumubwira ati ijyanka ndabona icyaroshe yo kurishwa kugira ngo hajye ahantu kajya akabanje bamuhaye ubona kagure ibyo bari byiza cyane hirya y'ibyo tugakuramo ibi ugaca ufata ijambo ati bo ijyanka yagurishwa basha arakurahiye nukuri kagenda ivuya mwabagore maze bari mubaza kwibwira abantu ntitubatse ijambo siko none aha rero nutwo kujya muca mutatuma ndababwiye na oyayo umviriza garuka mu ijambo ry'Imana uyu naboti niwe nkiriko yararahiye naho inzote byari byasinywe yagiye ahantu agera ahantu aje imbere y'abagabo batangura kumwagiriza mugabo Bibiliya ntiyabwigane bamwagirije gusa nabo agira icyo yishura tubona ko yamwagirije gusa ntitubona ko yabishuye mugabo icyonzi urufatiro rw'iri jambo ruvuga ngo n'uhoraho ntakagiye gute naho abagabo bariko baramutera amabuye ibintu byarabaye ukundi uzohura n'abantu bakubwira ibinyuranye n'ibituma turavuga namwe nkweza abantu n'aba bana bacu hari igihe bagomba kubigira tutariko turabona basi ugasanga bari gutamba mu rusengero bakaryoherwa ingoma amashi bagakeyemba oya jewe naho bazogomba bagahagarara hehe bakaza kumbwira ibinyuranye n'ibyo bakwigishije muri Pentecote sizobemerera undi ahagaze ngo nimutambe tujye gutambira iki uraza abatambye uraza ayo byabakoreye uzi n'imikari yahaguye Dawidi aratambe arigiye kuko isanduku y'Uwiteka ishitse umugore we bamuraba ati wowe imbere y'abajana n'abagaragu nta soni kuja guta impundu bati nawe uhereye ubu nta mwana uzoronka acarazibwira yaciye ab'ingumba byandurutse kukugira gute bane ni sawa aha rero tugiye kubi mugabo ntacu muhemuka yabizanye nuko yiri none erega ibintu byose si ngombwa ngo tuzokwame mu bintu bisosha nk'ubu ari igihe haje umurinzi mugabo ukawunywa tu ko Yesu yatemeye mugabo umviriza ndakubwiye shira hii ndani unamukareka gusinzira ndahejeje nigenda bareke mutaye kuruhuka mugabo ibyo ndodo zo mushigira aho hanze muca mutangura kuja kuyavuga wihangane umviriza mugenzi wihangane ijambo ry'Imana ndakufitiye urya wese ariko arakuzana ibinyuranye n'ijambo ry'Imana uramubwira inkuru umubwira ati n'uhoraho ntakagiye gute ntakabyumve ko nohebuka Imana shaka kutahurira ijambo n'uhoraho ntakagiye gute reka some irindi jambo rimwe undi muntu yaze guhemukira Imana hariya mu gitabo ca Daniyeli dutere tuja guheza tugomba dutere tuja gusozera nababwiye ko twaje twatekeye tugomba tuje gusozera Daniyeli igice ca 3 dusome umurongo
n'amajambo menshi, ariko reka nsome mbere kuri ya murongo wa 13, ariko jewe cyane cyane nsoma 17. Handitse ngo Bashaduraka batererwa mu itanure ntibagira ico baba, ariko ndondera y'iri jambo riri ku murongo wa 17. Reka mbere kuri 16, wowe urasoma uhereye kuri 13. 16 handitse ngo Shaduraka na Mesaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi iyo ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Kuri 18, ariko naho bitoba bito, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wagize gute. Bariko bararahira batumviriza mwami, biguma canke vyoroha, nimba ndamukiwe no gupfa mve, mugabo zishobora gusenga iki? Bwira mugenzi abateka gusenga ibishushanyo. Handa hejeje ngomba mvuga ubuhanuzi bubiri, hanyuma nce mpeza ndaguhamagaruze kwa Yesu. Handa hejeje umviriza neza abantu b'Imana, tugendanira ijambo rivuga ngo n'uhoraho ntakagire gute. Biguma canke vyoroha, Shaduraka na Mesaki na Abedenego bavuze ngo naho bitobuko, naho Imana yo kwihorera. Namye mbwira abandi muri kamera y'Imana irakunda kwihorera kandi yavyagira. Uwundi mukozi w'Imana umwe kandi dukorana twicarana yabwiye ijambo sinaryibagira, yaribwiye mu 2011, ariko arambwira ati wa mugabo naho turadutanga ibikorwa Imana ihoze yihorera nk'itahari. Timugabe ivungutse ikaze gusumva inkuba. Uwo mukozi w'Imana sindamwibagira no kubwiriza, yabibwe mu 2011. Yihoreye umenga sihi. Kamera y'Imana ikunda kwiyicara kandi gateka mwari ntugire kuja guhagurutswa no kuvuza amajambo menshi. Urasenga ati Mana tabara umuntu, ikihorera. Mana kiza umuntu, ikihorera. None kwigambiriye kumujana se urayibutse? Naho usenga, turasenga tukarara ko mugabo igambiriye kumujyanira ukimujanye. Mugabo dusabye bigahurirana n'ubugombe bwayo igacimutabara. Yesu bisaho, kandi muri Yesu biraryoshe. Biguma canke vyoroha, muri Yesu byose ni byiza. Muri ngaha unamukarere ni mu ndabe mwese. Hari ivyiza Imana yabikiye abera, bivuga hari ivyiza Imana yabikiye abera. Erega n'Imana, isezerega n'Imana, erega n'Imana, mubikorwa erega n'Imana, erega n'Imana. Ndahejeje kwigisha. Bashaduraka na Mesaki bishuye umwami, batumviriza mwami naho bitobuko, naho itodutabara. Ntiturinda kugira ibindi tukwishura, mugabo ntidushobora gusenga iki ibishushanyo. Muri ino minsi mugiye kubona ibintu bihinduka, abantu batangura kunamira ibishushanyo, n'abakozi b'Imana batangura kuvuga ibinyuranye n'ibyo bari baratwigishije. Ariko tuvuge tuti n'uhoraho ntakagire gute, ntakabyumva. Kuko Imana yambwiye ngo muri ino minsi hari abantu badutse bariko baravuga ubuhanuzi, abandi bakavuga ngo uhoraho yantumye. Mugabo Imana yambwiye ngo iraje guhigura nabo. Mboneyeho n'akanya ko kubwira bane bacu, nabonye muri ingabire kandi ni nziza, mugabo mugende musenge, umuntu azohora
bagambiriye ngo naka n'umurozi iyo mana yabikanye barabiyahe maze kuvuga ubutumwa kenshi ngaho siko none mwebwe namubwiye bya byaha byanyu na bamwe mwihaneje kandi Imana ibahezagire naho hariho abandi batavyihanye kuko n'ubu ndababona bashika bagaha numvaze mugabo n'agaze k'iwanyu ndetse nabihejeje Yesu ni sawa muri ngaha se cye numva Yesu ari sawa mwe muvyumva gute mumbwira ahantu iminsi imaze kuza ngahe gukora umutama n'icabona sindaza ngaho atari hari mwari muzedekiya sindaza ngaho atariho nibo byabona mumbwira umunsi nigeze njya gucakira umuntu ngo Imana yabwiye ngo wewe gutihari ngo usabanye ngaho uzopfa ntabwihari ngo byarabaye nejo naragiye ndabatembera ko ngiye kubaraba none umunsi nagiye ajya nagiye kubaraba neza ko ari kubera hari ubwiza ntari nababonye neza bagira ngo ariko twakoreye gusa hari ibyiza Imana yabekeye abera hariho inziza Imana yatubikiye bantu b'Imana igihe kiraje umviriza ndababwira igihe kiraje mugiye kuronka inyigisho mutahora muronka mugiye kumva baza bababwira ngo uku niko uhora hagize ngo Imana yambwiye ngo naka n'umurozi kandi atamana yamutumye ariko yicira agafaranga bene abo bantu bibiri ivuga ngo nimuze mubahe n'indaha nimuze mubakire no mu mazu yanyu mugabo abantu buno munsi muca mujana Imana yakuze umuntu bagaca batangura gucariya reka nivugire ntuze Tamari ngaha kuko twe nawe nta kibazo aguruka mugenzi Tamari ariko aragenda aha yagenda yerekeza hariya genda mugenzi tuzunguruke hariya ariko aragenda ntuze nawe bamurabe reka ati aho mugenzi ngo amurabe ntuze agaca atangura gushoboka nk'uko ndiko ndasohoka ngo kijya kigeseranya bakino kigeseranya bakino Tamari ngo agenda bahura ati mahoro muntu w'Imana ngo mahoro aho gatara bakada bamukorera ku mwana ngenda gushaka ubwenge Imana kumera mugisha kumbe baba baheze ngo nakamurozi me amazina y'abantu batatu ngaho barozi impa batatu kuko nari kuvuga ntibaje nari kuvuga uburozi bwanyu nyene bumeze kuko hari uburozi wigisha sawa amazina nka batatu babarozi mufise ya iyo Mana yabikanye barasi nagiye ahandi hantu hamwe hanyuma rero jera kuyo tugiranije n'abantu baho reka ndababwire tagiranije n'abantu baho Ego asinagiye ahantu hamwe hanyuma rero barasenga aho twatanguranye igikorano namwe nababwire bijya no gusenga murumva rero Mana ngo ndasenze nituva ngaho utavuze ahari yavuze iyo yavugiye murumva rero basenze murazore kibiya six nituva ngaho utavuze Mana nuvuge turi ngaha ni nanye ntuge ngo yagiye nihi urunda kwigisha seminari kaniyako nihi hanyuma rero barigere twagiranyije n'abantu baho hanyuma caduka umuntu umwe acaravugisha nduhoraho kuko ndamwumvize ndi Imana ibi bintu uko bitariko biraza ega hajya ndakubwira imwe muzirumvikana hajya ni wahaguruka ukavuga ntiwamubwira ngo ntituriko turakumviritse namwe mbwira abandi bantu hariho umuntu umwe wacu ariko aravugishwa hanyuma rero cabwira mwarimu ntimwarimu wewe unyaruka genda umuzivyo rya muntu mubwira hore hajya naho uzovuga indimi zitamenyekana ntuze wame bibaza ngo ntavyo tuzi kuko jewe reka ndababwire nagiriye ubuntu n'Imana umunsi umwe mw'ijoro rimwe Imana impa ibintu ibimpaye nza numva umuntu ariko aravuga ibyo avuze bihura n'ivyanje ndavyumva ndumva ntuye umuntu niwe mugabo abantu ngo twebwe aradushisha ngo minsi yose ngo Mana
mu minsi yose, none ko yinezerewe muri we mureka yivugire. Hanyuma rero aho hantu mbere twanyuranyije n'abo bantu, umwe arahaguruka ngo ndi Imana n'uwo ndi we, haleluya, gutihanye ngo ntuzogana ngaha ntuvana hari ngo bakozi b'Imana ugari imiryango nuko ntavana hagira ndamushangaze ngira ndamugaragaza iyo Mana siyo wapi oya aho rero tujana wumvise kabuye ko mwana wumvise kabuye gutyo ukazoyigumizamo imishengero nk'iyi izoguzamura ishengero ry'Imana kandi abo bakristo bazogukora kwegeranya leta Mana wumvise atanguye na izoba ari Imana irimo ikibazo cy'ubutatire Mana none bose wewe erega hari abandi Imana yabwiye Mose ati Mose kinjura gatoya abo bantu n'abahonye kandi Imana yarivutse ati hanyuma rero nawe ntugire ikibazo nzoguhindura ihanga. Mose yatemye ukiri umukozi w'Imana mwari ntuzabere kwimambika ibara ukiri umukozi w'Imana bane Yesu abahezagiye sizabano Yesu ahumugisha azocaguruka mwarimu aca atambama erega cagara hagati y'Imana n'umuntu kuko niko na Mose yagenjeje Imana cagara hagati y'Imana n'abantu ati Imana utabahariye tumungora mu gitabo cy'ubugingo mugabo abantu n'ugiye gute nawe uracutambama ati Imana uyu muntu ntumwambike ibara reka ntumwambike ibara reka ishegerezo hagacereza amakaguru. Hanyuma rero uwo muntu arahaguruka hagurutse baravugishwa ngo ugari imiryango bariya abantu bacu baja guhezagirwa barabizi none wumvise ivuze n'uca kugarasi kandi nuko nyine hajya nico gituma mubona baguma bahagaze nk'abasirikare hajya utazi ico bajejwe ntaca bazi nyene hajya ni sawa ngugari izo nzugi twihurire n'uwo muntu mwana caraguruka uwo musore araguruka carayibikira abantu nk'abana mukinde mu bicucu kinde mu bicucu babicana ishengero mubo fatiga muntu mufati abantu baza gutinya naciye n'umuntu bariya ubuze uwo muntu naho turahejeje reka wa muntu nakiri mu ishengero none Imana iravuze hanyuma ucuza kwiba hanyuma uvuye kwiba ngo Imana iravuze iyo Mana ni yahe ziyari niyo mwijuru ndi yamvunye ukuguru abaje kugurira rokora zizi niyo yaja ayo cyatogenda kubi mushamunya kubera tamande tiba ari ibyiza Imana yabikiye abacu ariko tureka mu ijuru Yesu nashimye kandi hatimo tureka mu ijuru rugendo turabisubireje haleluya tugira tugende tuje mu ijuru umviriza ndababwiye mu buhanuzi Imana yambwiye kandi nta gihe ndabumaranye Imana yabwiye ngo ubwami abantu bari bizigiye unyumvirize neza shengero ry'Imana ubwami abantu bari bizigiye Imana yabwiye ngo igiye kuwusambura zobugira ibice kandi n'ibishengero bizoshikayo izobasambura n'abari bameze nk'abiyubatse izobasambura kuko harimo abinyegeje muri bo bari inkozi z'ikibi harimo abagambiriye kwica harimo abagambiriye kwiba harimo abagambiriye gukora ibindi byaha by'ishano Imana yabwiye ngo izobakuramwo kandi igiye kubasanzaza kw'Imana yabwiye ngo ntigiye kwihanganira abantu bariko bakorera ibyaha mu gihugu c'Imana Imana yari yabasize mu gihugu mugabo bariko bagikorera mu ibyaha Imana yabwiye ngo igiye gusanzaza. Yesu nahabwa icubahiro Yesu nashimye aha rero muciye mubwire mugabo niko bikwiye kumera ariko weho ndagufitiye igaruke uzuvuga ngo n'uhoraho ntakagiye gute ntakabyumve ko nokamuka Imana bashambura ko bavuze ngo ntiturinde kugira ibyo tuvuga niba ariko bimeze nta kibazo turamutera no gupfa dupfe umviriza neza shengero ry'Imana ibiriko biraza n'ibize mugabo ntacyo bitwaye niba turamutera no gupfa dupfe mugabo tukadutira abantu
Imana. Wewe wumva uhagaze gute? Ntaho byakugoye. Iyumvire neza, ndahejeje. Iyumvire neza, ntaho byakugoye. Ukwiye kwiyeza kuko ari umugeni wa Kristo agira atahe. Mugeni wa Kristo, hari umugeni wa Kristo, kuko ibiriko biraza utashobora kubyihanganira, kuko ibiriko biraza ntushobora kubicamo, kuko ibiriko biraza duhabaye gukora mu nzira y'agakiza, kuko ibiriko biraza duhabaye guhabwa ijuru, ntiwitegure uje mu ijuru. Izo bisigare biraza nawe urenganye, bija guca uciye ubwiye. Yesu nahimbaza. Ni amajambo y'Imana n'ubutumwa. Nuhoraho ntakagire gutya. Kandi igihe kiraje. Ituzama tubabaye, oya siko bizohora. Umwami ahindura amateka, araje kwima ingoma. Tuzama tubabaye, oya siko bizohora. Araje kwima. Wivuga araje kwima. Araje kwima. Wakoze araje kwima. Waribiza araje kwima. Araje kwima. Nituzama tubabaye, oya siko bizohora. Umwami ahinduye amateka, araje kwima ingoma. Tuzama tubabaye, oya siko bizohora. Ndahejeje n'ubu butumwa kandi ubuhanuzi n'ubu. Imana yambwiye ngo nindakubwire nimwihane neza bakundwa ba Kristo, nimwihane neza kuko igihe kiraje kandi igihe kirageze. Nturindire ejo kuko Imana yambwiye ngo ubwami abantu bari bishimiye haba no mu mashengero igiye kubusanzaza. Nagira ndakubwire ntubigumane kuko igihe niki. Turahejeje kwigisha. Yesu nabahezagire. Reka kugumurindiriye kugumana ibyaha. Igihe wabanye n'ibyaha kirahagije. Reka kugumana n'ibyaha. Ibyaha twarabivuze bihagije. Reka kugumana nabyo. Igihe wabanye nabyo kirahagije. Uko Umwami ahinduye amateka, agira aze kwima ingoma yiwe. Shengero ry'Imana, ubyumva cyangwa utabyumva, igihe kirageze. Umwami agira ahindura amateka kandi agira yima ingoma yiwe mu gihugu Imana izokwima. Ishireho ingoma yayo mu mashengero. Imana yimike, ishireho abakozi b'Imana by'ukuri, atari babandi bariko barakora ukamenga babikora nka business. Imana igiye kuza yimike ingoma yayo mu isi, yimike abantu batangare. Abahora babikekeranya bazobyiboneshereza amaso ko Imana ije kugira ngo yimike abantu bayo. Igihe cy'uko ba Dawidi baganza, abantu basutswe ko amavuta n'Imana, abantu basizwe ko amavuta nayo, nije ndabivuze. Muzombera ibyabona, nimwe muzobibyagirije. Bati yabivuze itariki 17 z'ukwezi k'umunani hari 2025. Sinobiguhisha, harageze ko ba Dawidi baganza ingoma zabo. Yesu nashimwe. Uri no mw'ijuru hatarabize rakobokejwe n'amaraso ya Yesu masa. Wogejwe na Yesu, na Yesu watunganijwe n'amaraso. Haraho yakuhagiza amaraso, mbega imyambaro yawe so haraho ya
kuhagiza amaraso mbega baroya mirera imukiza niyazagarukanye ubwiza ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera